Dongenda bahaye ikaze inshuti abanywanyi bibiganiro byacu mwiriwe neza bivanye no muherereye ndabifuriza kumererwa neza cyane muri ano masaha ndabahaye ikaze ngakuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze ku makuru ari karavugwa muri uno mwanya aho tugaruka kuri ko biravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Tugaruka ariko ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kuwa gatatu igenekerezo rya 29/0 umwaka w'2025 kaze kuri mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ari amakuru ateye ubwoba amaze kudushikira akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Amakuru yama aradusumira akaba yerekana neza yuko nga mu Burundi habaye imyerekano canga se igitero kiremere cyane imbonerakure zisanzwe ari abanywanyi bo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Murazi neza yuko inshuro nyinshi umunyamabanga w'uyu mugambwe nyiriteka Reverend ndikuriyo akunze gutanga ivyumviro ndetse n'inyigisho zimwe na zimwe ko bagomya banga ndetse no kuri izimbonera kure. Benshi bemeza neza yuko izimbonera kure ubusanzwe ari nk'igisoda cya Reverend ndikuriyo. Benshi bemeza neza yuko ku rundi ruhande muri CNDD-FDD Reverend ndikuriyo aba yigize nk'umutegetsi arongoye igihugu c'u Burundi. Uyu nguyu aherutse kumvikana mu kiganiro n'abamenyesha makuru yibasira igihugu c'abanyi c'u Rwanda aravuga yuko u Rwanda rutakabaye rubabazwa canga se ngo rurebwe n'ibibera mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma yuko igihugu c'abanyi c'u Rwanda cyaragirije igihugu c'u Burundi yuko igisoda cabo kiriko kirakorakorana n'imihari imwe n'imwe yagize uruhare mwihonye bwo kugera abaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Uyu mu kwishura ikibazo cy'umenyesha makuru yaravuze yuko u Rwanda rwamagwiriza. Benshi iyo bavuze Reverend ndikuriyo bahita bibuka amajambo yatangaje aracafuza ibyabaye mu gihugu cibanyu cy'u Rwanda ibitarakiriwe neza n'abanyarwanda uko byogenda kose nkuko twama turaraba ivyumviro baca baraduhereza muri commentaire. Kugeza ubu mu nyuma y'uko imbonerakure zimenye ukuri kuzuye yuko uyu mutegetsi yoba yarahawe ishano biturutse ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Variston Ndayishimiye, biravuga ko imbonerakure zitabashije kumenyekana igitigiri cyazo zibasiye urugo rero rwa Variston Ndayishimiye ikiriri nkuko bizoma bigaragara, ndetse bivugwa yuko rero izimbonerakure zohanganye ku buryo remere cyane na bamwe mu bajejwe gucungira umutekano urugo rwa Variston Ndayishimiye nkuko bizoma bigaragara. Amakuru yama aradusumira rero nuko bibaye mu kanya gaheze mu masaha y'isa 10 zo kuri aya manwa nkuko byoma bigaragara bisatira isaha ya saa 11 nkuko byoma bigaragara aho imbonera kure ziroshe muri urwo rugo rero ziriko ziravuga yuko rero zidashaka Variston Ndayishimiye mu nyuma y'uko rero yarashatse kugandagura uyu mutegetsi wabo canga se uwo bise nyiricubahiro wabo. Ibintu biboneka yuko rero Variston Ndayishimiye nyamara afise ibibazo bitoroshe mu gihe nubwo arongoye Burundi biboneka yuko atajambo rya nyuma afise ku Burundi, mu gihe uyu nguyu nyiricubahiro nyiriteka Reverend ndikuriyo nawe afise ijambo riremere cyane muri kino gihugu c'u Burundi. Ndakunze kubibutsa yuko na Variston Ndayishimiye kugira ashike ku butegetsi yarabanje kuba rero umuyobozi canga umunyabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kugeza ubu Variston Ndayishimiye bivuga ko yoba ariko aragerageza kuba yashaka ingene yozokura uyu mutegetsi kuri izi nshingano nkuko bizima bigaragara. Bivuga yuko inzego z'umutekano zotabaye ndetse imbonerakure zimwe na zimwe zikaba zomaze kugenda ziratarwa mu mbuto nkuko bizima bigaragara. Ntiyaramenyekana uwo yabahaye inama yo kuba rero bofashe ingingo yo kujya kwigaragambiriza ku rugo ikiriri ku rugo rw'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Murahibuka neza ahangaha haraherutse kurasigwa bakenyezi babiri ubwo n'ubundi inzego zicungera umutekano kuri urwo rugo rw'umukuru w'igihugu zari zikanze yuko ari abaje gukora ikudeta. Turagaruka kubikomeje kugenda biravugwa cyane n'ubundi ku buzima bw'uyu mutegetsi ibikomeje kuvugwa nuko amagara yiwe ariko aramira neza arakomeje gutora mitege. Niba iyo makuru turiko turaronka muri ano masaha. Ikindi turaza kwitsa ku nkuru noneho irambuye igendanye n'abacancuro b'abanyaburaya cyane abiganjemo abo mu gihugu cya
Bulgaria ndetse na Romania, cane cane Romania bariko barinjira ku butaka bw'igihugu cy'abanyi c'u Rwanda ku mupaka wa Rubavu ihuza RDC n'igihugu cy'abanyi c'u Rwanda, aho biboneka yuko abo bategetsi by'umwariko nkuko bakomeza kugenda baradusumira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aratugeraho, bikaba bikomeza kugenda biboneka yuko noneho abacanshiro byamaze kwemezwa neza uko bagiye baragira uruhara ruremere cane mu kugwana ingwano nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ibikomeje kugenda biradusumira cange amakuru akomeje kugenda aratugeraho, akaba yerekana ndetse aranagaragaza neza ko Kongo noneho ibyayo byociye biramenyeka. Mwongeye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, ndabifuriza umugoroba mwiza ndetse no kumererwa neza bivanye naho muherereye mwese. Ndabahaye ikaze muri uno mwanya w'amakuru yihuta kandi adafise ivumbi, amakuru agaruka kubikomeje kugenda biravugwa cane cane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mw'isi. Kaze kuri mwese, turi mu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 29 Nzero umwaka w'ibihumbi 2025. Twibanda ku makuru agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwe mwese, twugaruke kuri nido y'amakuru akomeje kugenda nyine aravugwa. Dore ingingo nkuru turaza kugarukaho muri kino kiganiro cyacu. Mu gihe hama hariko haravugwa bigendanye n'amagara cyangwa ubuzima butameze neza bw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nyiriteka Reverend Ndikuriyo, imbonerakure zisanzwe zirafatwa nk'ingabo ziwe zongeye kwatsa umuriro nga mu Burundi kuko vyoma bigaragara. Mu nyuma yuko rero mperejeje kubashikiriza inkuru iremere cyane ivuga yuko imbonerakure zimwe na zimwe zarafashe inzira zirerekeza ku rugo rw'umukuru w'igihugu ahangaha ikiriri, maze zirakora imyerekano ziriko ziramagana ibyakozwe ndetse n'ibiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yama yagirizwa kuba ari we yagize uruhare mu kugerageza kwica cyangwa kugandagura uyu nguyu nyiriteka Reverend Ndikuriyo asanzwe arongoye CNDD-FDD. Imbonerakure zongeye kwatsa umuriro nga mu Burundi, imbonerakure zongeye gukora ibishoboka byose zerekana yuko zose ziri inyuma y'uyu nguyu Reverend Ndikuriyo atawuzihuriye n'uyu nguyu rero nyiricubahiro Variso Ndayishimiye. Izi mbonerakure ziragiriza Variso Ndayishimiye ko yarashatse by'umwariko kuba yarashatse kugandagura uyu mukuru wabo cange bafasa nka nyiricubahiro wabo nkuko baca baramwita nga mu Burundi, mu gihe kandi hakomeje kugenda hari ibindi bibazo bimwe na bimwe bice biragaragara nga mu Burundi bigaragara ngaho rero byo bibangamiye imbonerakure. Hari imbonerakure zarafunzwe aho zagirizwa gusuzugura canga se kwanga kujya mu gisirikare cange kwanga kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko byoma bigaragara mu ngwano zimaze imisi ziriko zirabayo ahaguye abarundi benshi, aho hari n'imbonerakure zimwe na zimwe zaragiye ziragwa muri iyo ngwano nkuko byoma bigaragara. Ibibaye kandi mu gihe imbonerakure zindi nazo zimwe rero biboneka yuko zikomeje kugenda zirahohoterwa, izindi zikaba zikomeza kugenda zirahura n'ibibazo bimwe na bimwe nkuko amakuru yama aradushikira cange amakuru yama aradusumira. Imbonerakure zongeye gutanga inyandiko n'ubutumwa bumwe na bumwe buteye ubwoba mu Burundi, aho ibintu bishobora kuza gufata indi ntera. Benshi barabona yuko muri CNDD-FDD harimo indiyane ziteye ubwoba ndetse baribaza uburyo rero bizoca biragenda mu gihe nyiriteka Reverend Ndikuriyo azoba amaze kugaruka mu mugambwe nyirizina. Kugeza ubu ngubu rero hari amasanamu yamaze kugenda araboneka aho imbonerakure zigaragara zongeye gufata imipanga uko bizoma bigaragara ibiteye ubwoba ndetse bikaba bikomeje kugenda biratera n'inkeke nkuko bizoma bigaragara. Muraza kunyemerera tubyitseho, ariko kandi turagaruka ku makuru yamaravuga yuko hari ingwano zobaye hagati y'igisoda c'u Burundi ndetse n'umuhari wa Tabara usanzwe ari umuhari w'abarobere bagwanya ubutegetsi bwa Gitega nyine bwa General Major Variso Ndayishimiye, ariko barakorera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, barakorera mu buseruko bwa Republika Intwaro Rusange ya Kongo
muri Kivu y'Amajyepfo abangaba bongeye kwatsa umuriro n'ubundi mu gihe ingabo z'u Burundi zama ziragwa mu ngwanire yari maze igera mu buseruko bwa Kongo ndetse nyinshi zikazarazanywe nga mu Burundi mu bitaro bya gisirikare mu Kamenge aho bivugwa ko zagiye ziranahagwa ku bwinshi nkuko ari amakuru dukesha itorokanyirizo ryacu nyine rya Burundi News TV aho ryabashije kuvugana n'umwe mu basirikare basanzwe baravurira muri ibyo bitaro byo mu Kamenge aho yaboneka yuko indebe z'abarabaye nyinshi aho byavuzwe yuko hagati ya 30 ndetse na 50 ku munsi bazizanaga ibyatumye ibyumba byari bisanzwe byakirirwamo ababyeyi n'abana bitangura kwifashishwa kugira ngo navyo rero bibashe kuba byogwariramo abo basoda bama abajya bigaragara nkuko amakuru yama aradushikira. Turagaruka ko yani makuru mashasha komeje kugenda aravugwa cyane ariko aravugwa n'ubundi kubigendanye n'urugamba canga se nibibera ngaha Igoma nkuko amakuru yama aradusomera usibye abacancuro bakomeje kugenda baraza umare wa MT3 ni ukomeje gucongera umutekano ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari amasanamu nyinshi yakomeje kugenda agaragaza bamwe mu basore ba General Sultan Makenga aribo bariko baracungera uwo mupaka nkuko byoma bigaragara. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu kuri mwe mwese mubandanya kutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Hari abatwumviriza bari mu Burundi birumvikana mu gihugu cacu ciza ndabashuje abari ngaha muri kino gisagara ca Bujumbura ari naho nanjye mperereye mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abari ku mugwa mukuru wa politike Igitega abari mu micungararo y'ibyo bisagara byose mvuze ari mu makayitsi amwe namwe mu mavire ndetse n'amaprovince mwese ndabahaye mwiriwe mwese mbifuriza umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Kuri utameze neza ndagusaba kwihangana ndetse no gukomera nkubwira ngo Imana ikugirire neza kandi iguhezagire cyane. Ndabaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini birumvikana cyane abari mu bice bimwe na bimwe mu bihugu bibanyi mwese babasha kumviriza ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose abari muri za Canada abari mu bihugu nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage ndetse mwese turabahaye yambu cyane turabahaye ikaze. Abari mu bihugu bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze babasha kutwumviriza. Sonda kwanditse sabone kugira ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe gatanu kuri gatanu makuru tubandanye kwategura ndetse no kubashikiriza. Sonda ko hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwe mwese nyemerera nkuko narimaze kubashikiriza mu nkuru ihemejeje kubatambukiriza kuri ino mbonesha-kure yacu nababwiye yuko umwe mu bacungera umutekano ku rugo rw'umukuru w'igihugu Varisson Ndayishimiye ikiriri yaduhaye amakuru yizewe avuga yuko buhanganye nimbonerakure zari ziriko zirakora imyerekano ku buryo rero zari ziteguye gukora ibintu bibi cyane nkuko bizoma bigaragara. Bivugwa yuko izi mbonerakure zabitewe no kuba rero nga mu Burundi hamahagaragara ibibazo biremere cyane bigaragara cyane mu mugambwe kandi aba nabo barasanzwe ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Abangaba barasanzwe bafisanye ibibazo n'ubundi n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bamwe rero barafunzwe abandi baca barasabwa kurungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira ya Kongo mu ngwano ariko bagaca barabyanga. Ariko none muri no misi hariko harakwiragizwa n'ubundi ku mbuga ngurukana bumenyi ibigendanye n'amagara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD imbonerakure zongera kugaragara zarakaye aho hariko hari n'inyandiko zigaragara cyane nyinshi cyane zitangaje zivugwa ko ziva mu banywanyi ba CNDD-FDD aho biboneka yuko uyu mugambwe ushobora gucikamwo ibice uyu mugambwe ukaba ushobora gusambuka nkuko byogenze mu yindi migambwe iremere cyane. Nyamara uyu mutegetsi Reverend Ndikuriyo yaherutse gutangaza ko ibyashikiye yindi migambwe imwe n'imwe bitazoshikira uyu mugambwe wa CNDD-FDD aho yavugaga yuko amatora yimirijwe mu Burundi bazoca barayatsinda ku rugero rw'ijana ku ijana ariko ntiyarazi ibigiye kumushikira. Kuva imbonerakure zomenya amakuru ariko aravugwa zongeye kwibasira bamwe mu ruhande rwa Varisson Ndayishimiye ariko kandi usibye ibyo ngibyo byabaye nkuko bizoma bigaragara hari inyandiko zimwe na zimwe ziriko ziragaragaza yuko mu mugambwe hariko ibintu
bitameze neza ndetse nimbonerakure zikaba zigaragaza yuko rero zitariko zirishimira ibiriko biraba usibye ibiriko birashikira umuyobozi wabo nta nubwo bariko baremera canga se ngo bumvikane ku biriko birashikira ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari mu rumwe rero muri izo nyandiko rumaze kugenda rugaragara guhera mu ntango z'indwi ruvuga ko rwanditswe n'imbonerakure zimbo ziyamiriza ibyo rero zita ihonyabwoko cange ihonya babo. Amajambo arimwo rero arakomeye aho rero na nk'akarorero imbonerakure zivuga ko zidakeneye kubandanya zirungikwa mu ntambara muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ibyo kandi bihuriranye nuko hari imbonerakure zifunzwe zagirizwa ko zagumutse mu kwanga kujya mu ntambara muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko nanone izi mbonerakure zikavuga ko zidashobora kwemera yuko umukuru wazo agandagurwa ngo nuko rero bashaka kumwikiza. Bavuga yuko rero bazomugwanira inkundura. Hari urundi rwandiko rurerure ruriko rero ruratangwa kuva nijoro ruburira Perezida Evariste Ndayishimiye ku manama yoba ariko arakoreshwa mu kinyegero mu gihugu cose. Amanama yoba ateguza abagumyabanga ko rero bagiye kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo rwandiko rwarahereye rero ku manama yaba amaze imisi ariko araba nk'uko bizuma bagaragara mu Kirundo ndetse na Ngozi n'amashengesho yabereye Ngozi. Hakavugwa ko rero n'indongozi zayakoresheje. Urwo rwandiko ruravuga ko rero ruravuga kwikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD n'ubundi ryabereye Ingozi n'igikorane nyine giherutse kubera aho ngaho Ingozi. Rwemeza ko hariho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yateguye abo yabibwiye by'umwariko baramimwankira. Urwo rwandiko ruvuga ko Ndayishimiye atagiye kinini rero asigaje ngaha ku butegetsi nubwo ariko aragerageza gushaka kwikiza bamwe rero mu bamwegereye. Hari ibimenyetso byinshi byerekana icyuka cibi rero mu ndongozi zo hejuru muri ino misi. Hariho nivyerekeye ko rero Evariste Ndayishimiye asa n'uri wenyine. Abategetsi benshi baridogera umukenyezi wiwe rero bagiriza ko rero yiha ububasha adafise. Ubu harasigaye hariho rero abategetsi biruhutsa iyo bagize imana bagakugwa rero hafi y'umukuru w'igihugu. Abamwegereye baramwagiriza rwose ko rero adahanurwa, ko rero yemera ko azi byose, ko rero yemera ko rero azi ubwenge wenyine, kandi ko amaramaza abafasha biwe umukuru w'igihugu kandi asigaye afata ijambo. Abamwegereye rero imitima igahagarara ngo mbe yemwe rero ubuho ahava avuga ibiki. Naho rero kitavugwa muri CNDD-FDD ikibazo kijyanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza cyarababaje abagumyabanga, kiza kunyuka rero mu misi iheze nk'uko byuma bigaragara ubwo batangura kugenda haravugwa by'umwariko ibigendanye n'amagara atifashe neza ya nyiriteka Reverend Ndikuriyo, ndetse aho nanone hari radio mu Burundi yashira rero abona amatohoza yabikozeho rero bikongera bikavugwa mu mpisho ko mu rubanza rwa Generali Aregome Bunyoni bigaragara ko Evariste Ndayishimiye yoba yaragize uruhare rumere cyane muri ibyo bikorwa. Ibi bihuha biriko biravugwa nimba ari bihuha canke ari ukuri birasigura iki muri CNDD-FDD? Haraho rero amakuru akomeza kugenda adusumira agaragaza ndetse akanagaragaza neza yuko Evariste Ndayishimiye ashobora guhura n'akaga gakomeye cyane. Haraho ibihuha bitegurwa n'ubutegetsi bwonyine. Igihuha nk'ico iyo rero bagikoze baba bashaka gusamaza abanyagihugu ku mugambi mubi cyane uba rero uriko urategurwa, maze abantu bakitwararika ikintu kitari co kikabasamaza. Mu nyuma rero hagaca haza ikintu rero batigeze kandi by'umwariko batiteze, kandi kikaza ata mwanya munini cyane usigaye ngo bagihindure. Nk'akarorero ibyo rero barabikora cyane iyo rero himirijwe amatora, umwanya ugushiraho rero amategeko agenga amatora, gushiraho imigwi icungera amatora ndetse n'ibindi byose bijyanye nayo. Kenshi barazana ibintu rero bisamaza abantu, gutyo rero abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bakabitamo rero umwanya n'ubwenge, mu gihe CNDD-FDD yo iba iriko irapanga
bikomeye cyane iby'amatora nko muri kano kanya nyine nta biganiro na bitoya biriho rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bijyanye no kwitegurira amatora y'abashinga amateka ya 2025 imikenyuro yo kuyacungera kugira ntiyibwe kwiyumvira cyane ku mategeko CNDD-FDD iriko irakora kugira inanize abatavuga rumwe nayo rero kwiyumvira ingene hoshigwaho rero intonde rusange zotuma rero abatavuga rumwe rero n'ubutegetsi bizegwa kwiyumvira imigambi nyamukuru bohuriza ko n'ibindi. Ubu abantu bavuga ko rero injyane muri seneri zahoze ryama ziragaragara by'umwari